Rigihe urubandu rusara. Turara. Rigihe urubandu rusara. Nafuka naacha mkoroko. Ngacha mbandaritse kwanza rubangu nduruko. Urayisiga nyene. Je ndiyambitsa reka kwiyambitsa si icyaha. Si coroshe. Hari abantu vyananiye. Hari n'abantu babimora. Nyene. Ko ari yo basi twemeze yatse uyisoni. Ni washaka muri ya video sina yake. Yakidate none. Wabonye imoto nyene yaka. Vutu. Agatirano karagoye bashari kuri kwimara yo. Ega ni mu gitondo yo nkisohora. Niyo wivye frame. Ni shwa yanje we miri. None je umuntu azomfata nabi. Azorabe ndamubwiye fo. Azombone fo. Ariko je ivyo mba ndiko ndikorera ku gatwe kanje. No. Ko nibereye na famille. Abana banje bitagatiye bameze neza. Aje mbombo. Uyu mupeti anakunyaga mambombo na mabumu za mingi usione. Nsome nk'ibihumbi 10. Ujiwazi. Migami niko boss miri. Uko boss ni. Je ndumu iPhone utakwa je ndumu boss vraiment. Rero kwena kw'imoto ntikora. Gisagara cha Bujumbura kwisha uko na parcelle. Kare. De chambre salon ni nkwiye. Urumva je ico mbashaka kuba jene. Dusangiye akakazi. Ni je ngaho umuntu w'ibiyoga biramuna franga bagucore bihumbi jana direct mu kabari bagucore 50000 direct mu kabari apana jewe mfuma nja kujya ubunure bw'ibihumbi 5. Every story matters. Yes, hello guys, akunzi ba STV nizere ko meze bon meze neza, je ndashima meze neza. Rero tuje ndi mu gatunguru. Ndi mu gatunguru bahita gute ku kasoko. Naje kuraba koresha umwanya. Rero koresha umwanya amazimisa posting abongo araguze imoto. Koresha umwanya vraiment ndisuri ile moto sio yake. Ndisuri bana famba nguma twaraguze imoto. Balitoa wapi? Rero yose n'amakuru muza kumva. Ngiye juste kubaraba ndaze amasaha deja cari kare turi isaha zine zo mu gatondo ini wacu. Rero ngiye kumuraba just ndazi ko ataravyuka amasaha nawe saa 4 maybe bariko bamwicaye ndibaza. Arigira ngo nta muntu yo muvumbura ngo ntaki ariko je n'umunsi nazindutse nishikireho nje kugira iki nje kumuhera ngenda umva pole umva kisilanse ku buryo ata hari umukozi ni moto deje haruguruye akunze bahise ya moto bavuga ni deje shazeka ngo kanyamuji none intebe zahora zigurije Wayini warufisi ntebe zamyarizi kabisa. Zamyarizi je kuva mvuka nta ntebe twigeze tugira dutunga mu nzu. Rero izi nije naziguriye. Izi ntebe nije naziguze za occasion. Za occasion. Izi ntebe ewana ziboneka nk'izishaje ariko zirakomeye cyane. Zirakomeye kandi y'abakuru dufise koresha masika koresha iPhone. Ya iPhone niyo yahawe n'umu diaspora. Niye bamuhonze. Ubusutwa. Acha usutwa. Niyo baguhonze. Rego tena gira ngende wewe dana tuongea tuongea kama nini. Uko ko dukora jana. Jana ilikuwa ni jana. Jana rusumanye n'umunsi. None urasumanye n'umunsi ucuze masa wishakiye. Era bamaze imisi bagwa ba diaspora. Koreshumwanya niyo muntu wa mbere we nyatunzwe n'aba diaspora ngaha mu gihugu cyacu. Wana kazi mugabo niyo muntu wa mbere atunzwe n'amafaranga y'aba diaspora. Miri ariko ivyo bimbwira byose mini tani nuguri wageraje. Yego mbugende. Yego mbugende mugatubwire. Leta dola tucangiye basi. Dana amadora duca. Oya nta mahera ari mu. Mbe imoto ndaye kuguriye. Iyi moto. Cyane ndaye gutije. Ni lete kartasi. Leta kartasi. Ipapuro. Leta kartasi si wawe ko matunzo n'aba diaspora. Vuga twumve kucunuma. Nzane impapuro. Nzane impapuro. Eskuri siri nivyo uri kuravuga. Disu. We Fabrice. None abahungu baraducanga. Umiriza bitugani bakora kamere. Sikia. Wowe posting. Nitunaje clip urumva. Wowe posting uvuga ngo waguze imoto. Famba ngo twaguze imoto. Twemere nde tuhakane nde iyi moto ni yande. Iyi moto ni yangu ni gwanje. Ni usagete naka. Nyene. Ko ari yo basi twemeze yatse uyisoni. Ni washaka muri ya video sina yake. Yakidate none. Kwa masi gakora kuri media imbari Nick Draw Drip Show. Nako usiga ukora.
wabonye imoto yenyewe ntiyaka vutu agatirano karagoye bashari kuri kwimana yo karabaye Magaranda indabire senje ritunza guma moto sanega jubu ntabwo menyereye. Si bisigo ko tari wawe. Ani yangu. None atsa none tura. None oya basi atsa. Ni gwawe atsa. None nishobora kwanka kwahega ni mu gitondo yo nkisohora. Si niyo wivye frame. Abakunzi ba STV ni moto yaka uranayibona. Iyi moto iranse kwa kasibu yiwe. Oye moto ni yangu miri moto ni gwanje. Gi. None turabe. Iyi moto sigwa terura. Basi ndagufashe. Ndagufashe basi guterura. Moto ni yabeye miri. Yabeye wapi moto ya 500,000 hagomba ngongi. Ndakuwa sema. Ndabona ko tamahoro nkenerewe. Nta neza ndagufitiye. Pisha. Naziro kwisuguma. Iyi moto nayiguze miliyoni 2. Miliyoni 2. Gawa hao. $400. Miliyoni 2 $400. Ni $400. $400 bari kundikiye mu mashe. Si 500,000 none $100 500,000. Uko Fabrice. Uba wayiguse muri marché noir. Miri fifi. Sasa manakina katawa. Hapana inakatawa ka ishara kufa bamwe moto yaboze. Oya Na diaspora uni hata none uyu mu diaspora yagoye moto yaboze Koreshumwanya. Ukachukua kweli. Ndagusugume basi. Nikusukume. Ndamusugume basi. Sa Miriemeri ni boss je umuntu nkorera n'umutunzi. Kandi ni wagutunze. Ni boss oya ni wantunze gute. Ni wagutunze none si ni yakugurira telefone. Akakugurira akamoto kapfuye. Oya. Unaona mie ino telefone jewe narakoze niwe nayitumye. Niwe wayitumye. Isi Amerike namubwiye ati je nyine gutunga iPhone ivuye iburaya muri Amerika. Nizo ziba ziri original. Cyagukata amahe. Ndamubwira ati oya ntivyaciye muri iyo nzira. Ahubwo vyaci ni mu nzira isa niyo nyene. Urumva? Ndamubwira ati jewe ngomba umushahara amahera mpembwa ku kwezi. Nshaka uze umpembe amezi 3 umufururizo. Hama ayasigaye ce dukarikira yambwiye ati gugwa $100. $100. 4 millions. Muri $100 mpembwa. Umwe $100 ku kwezi. Umwe $100 ku kwezi. Yo mem. Eka je sinobesha kubwira umushahara mpembwa ni kawaida. N'abakozi bo mu mabanki turazi imishahara bahembwa. N'abakozi nab'imbwa ngakuvuze kubiza. Birazwi sinorinda kubivugira kuri media ariko umushahara w'umuntu burya ntaba ari banga rya grave. Hari amakampuni uza wumva ati haje abasite amahera bahembwa arazwi. Urumva nibi vy'ama media abenshi bakorera ino nyene ababosi babarino birazwa amafaranga babahembwa munotani mamia 150 50 uhembwa 50,000 misapo kiyaga $100 rero cyo ifata amezi 8 yose nahembwa ndiko nkore no telefone none ayo mezi 8 yose nahembwa baza yuko narimbayeho gute ariko nariko ndifunga ndavuga ati je ngore telefone ndongo ni wagutunze kanda akagukoresha nk'umuja nta n'amafaranga nsumvya rega kandi uvuze ko ari umubosi n'umukorera bijego nimba ari umubosi n'umubosi ku kazi ko umuntu wese kuri no si n'umubosi kama wowe uko bosi nimba ari umuntu ho rutuma n'amazi ahuba urubosi wiwe aguhamagara bosi ro umuntu guhamagara bosi nabajye abantu usanga bafite abakozi mu nzu uburi bosi kandi nawe ufite urashobora kubukora muri banki uri umukozi wo muri banki ariko nawe urafite umuntu akwita bosi ugeze muhira ufite nk'abakozi babiri bisigwa bemera ko ari umubosi mugana nawe urafite nduru nanje ndi umubosi ku gatwe kanje ari abantu banyita bosi none ukoresha mama muje ku mamedia na famba jambo gahena iki hamwe mukambara amajipo handi mukambara amasutiye niwe kwanda diye muzare zanze umugore wawe oya zuje mushiri wa famba nizo tugura urishikaze mugura gusa bijya naziye sipimo mwambaye oya ivi vy'amasiripe nitwe tuvyigurira ibitenge emantuze yabari ivy'umugore wanje canke ivy'umugore wa famba canke umugore wa famba mubikura ahantu habiri umva sigisabo kubitora itegeko mugenda twaravyiguriye nene nka jewe
gusa famba aravuze ko tugachora yani famba ngo gagi famba ni mugumu famba kuhonga moja mbili babiheze famba ni kwameze ni mgumu kawaida yake yani ni mgumu naona ujua ariko ngo mama muvuga jango ngo mugiye ku marezo sosiyo hamwe mukagira ibyo mugira handi mugasabana urukundo na famba benshi babita ko murabaye impori murabaye discipline murabasazira mudakomeye mu mutwe ariko mama mukavuga ko umwose kuri social media afite target yiwe akoramwe ibintu meme bakavuga ngo mu gusohora hari nabonye ntuzenye aja abandi bana usanga batwika ku marezo sosiyo mugabo atarinze kugira by'iwanyu wo bifata abo bafite inzira zabo n'ingene biyubatse rega aba bantu badukurikirana hari ibintu bagukundira hari ibintu bakumenyera ko bakavuga ati twebwe uyu tugomba tumukurikirane kubera ibi bintu tubikunda ibi bintu akora rero wowe uhinduye urumva uzoba bataka abantu mwatangurana wowe nimba wibrandinze uri professionnel ubu uri professionnel nyene ubu umuntu wibrandinze uri serieux kama Mr Champagne awezi fabi tubikosiriye ngo afatiliwe awezi urumva rero aba mujako nubwo yo kwambara kabegwa gutabazi mu company na Diamond ngo aripendeza kama Diamond oyaye yaramaze kwimbrandinga yuko ari yanini mukosa adabu natwebwe rero muri no industry yacu y'u Burundi tushaje brand abantu badukunze kwera yene kubera ibintu vy'uburofa bidasobanutse kama ibani penenga je kuvumbua napo ni buvuayo ni bukosa adabu none ni gute wewe uja kubahuka abantu bijyamiye canke abantu bari mu vyabo boshe ku kamera direct urumva umva yuko ari ibintu vy'ubuvuayo nyene sasa jevyo ndabizi ko babinkundi naje niyo mpamvu nashaka kubahemukira niyo mpamvu uri moto bagwa yipfuye oya Imoto irakomeye ndayigendeye ko iminsi no munsi nari maze 3 jours atagitoro mfise tamarufuse wa mu Diaspora kurungi igitoro ca magendo nishakosa ca serie nyene ca ndayiryamika mu nzu Nani wavuze ngo Koreshumwanya ngo yahevye mu korogo warabuze amafaranga imeze apiko sana punguzaga ari gihe urubando rusara turare ari gihe urubando rusara nafika naca mu korogo naca mbandaritse kwanza rubango nduruko urayisiga nyene je ndiyambitsa reka kwiyambitsa si icyaha ni shwa yanje we miri none je umuntu azomfata nabi azorabe ndamubwiye fo azombone fo ariko je ivyo mba ndiko ndikorera ku gatwe kanje no none ko nisukishije navyo ne babimpore babiguhore gutegasha ndabona bagufukira kamazere umugore wanje ni wamfungira utumodeli ni wampindurira urumva mirimiye je ndi jewe miri tena mimi kandi je ndi umubosi man mikona natuza famille mwa yibujumbura si coroshe hari abantu vyananiye hari n'abantu babimpora ko nibereye na famille abana banje bitagatiye bameze neza imbombo uyu umupeti anakunyaga mambombo na mabumu za mingi usione nsome nk'ibihumbi 10 ujiwazi migami niko boss miri uko boss ni jendo mu iPhone utakwa jendo mu boss vraiment yakwena ko imoto ntikorara gisagara cha Bujumbura kuisha uko na parcelle reka sapiko ngine journalist una yuko na parcelle hapa mjini hapana baranje banapanga barapanze ntibo parcelle na kujenga bagwita ugubako unasikia hii depense ya kuishi na bibi ndani ya tumishi every day na mtumishi na mtumishi sio moya James abakozi babiri niko twabonye tabaonaga no wambere no wamubonye sasa ibisi vya bose abapeti barajifanyaga bingi hari abantu je bashaka kunyigereranya ndabarenze urumva kandi je sindabarenze mu majambo gusa je no mu bikogwa biragaragara kandi je atafoto nta cabaye urumva jewe nimba ndi wanje hari abantu babirota bavuga ati Imana izoba yuguruye urumva ariko rero ubujuju bwabo burya birashoboka ko bobiro ingo eva mu ishamba birakunda yuko bobironka rega me sasa ubumaraya ntibubakunda akaboregwe nikabakundira umugana hanze ngo uraja mu bumaraya bavyuka bataha bukeye uzorara ku mutwenzi amustere ningapi kumutwenza musara umengo ni bine wena wirano vida bro jeni nwerano canke fursana je ndaja mu kabare nkabaza ati nta kivuguto gihari urumva ntwa ibihumbi 10 umva na deplace mirimo abakugaruye kwanza ubu ndayifitiye canitahira mbidakora urasikiya irakora gaswere sasa hari abandi rero atwara ibihumbi 100 ku mutwenzi utauzaga parcelle siku gani
banza wipfunge je urakona n'inzogamire lakini mimi nabi yangu nishamwambia je sheri je nzonwa inzoga vuba ndonsama ninaronka amafaranga hamwe mvuga ati umwana wanje arafise umushoferi arafise imodoka yiwanje imutwara kwishuri mugarukana aha je natanguye life de chambre saroje n'intosha ineneye douche toilette ndani oya douche toilette biko hapa inchi ariko ni ya VIP ni wese ya na sio zile wese za dumbwi zile za gatumba hapana zile za makinamo huku Makamengi oya ni wese ya esthétique ya bien utako ndo angalie urumva de chambre saroje n'inkwiye urumva je ico mbashaka kuba jene dusangiye akakazi nimunje ngaho umuntu w'ibiyoga biramuna franga bagucore bihumbi jana direct mu kabari bagucore 50000 direct mu kabari apana jewe mfuma nja kujya ubunure bw'ibihumbi 5 kuri kwimana David kukunda kafiri so abakunzi ba STV so wakoze nubwo imoto yapfuye jeje ndiko ndingira ngenza kugenda ndakenda mama havya wewe nufise maguru ni hatari wewe babuye menga tugori twokeje aho naya bawe sisi yangu yako babusa nimekata ntanuka mimi gura ainuki ko bien none ndayibabaguye ikibazo kirihe so abakunzi ba STV barakoresha umwanya nibaze mwari mumukumbuye haracigiye kinyi tutakorana nawe mamubonye jangeze mumukumbuye mwozo dukurikirana ndabakunda cyane ariko imoto yo nikora yatubeshe walimpatiaga moto yani nikikopo Every story matters.